ukuntu natanga uko nabaririmbyi hari mu director yitwa Brand Smith yaranyandikiye kuri Facebook je savais même pas ko turabagenzi kuri Facebook navyo nahinzi franchement ndabona message yiwe aranyandikira Kimbi teni sawa est-ce que ukora ibintu bya make up ndamuyatego nkora ibintu bya make up none ejo ufise uri free hama uzoze dukorane kuri video ndambwira je nta kibazo franchement nta kibazo camubwira ati okay nyina bikunda ibintu ukora turakorana ku zindi ndirimbo umuririmbyi wa mbere umaze gukorana ukavuga ati mu kigo cy'umuririmbyi runaka narashimye kuruta abandi niwo umuririmbyi twakoranye nkumva ndyohewe MT number 1 ndabizo gatawundi muvuga ubahwe ujya wose baramuvuga neza naone abantu vraiment ahari hose yubaho vraiment yego iteka kuri mwe bw'abakunzi ba Ndative mu kwadukurikirana aho muri hose ndabaramutse nababwira ati El Malove mwarimu arabakunda cyane kandi arabitaho nkuko mubibona ko agoma abazana ibintu bimeze neza biri ku mwanya ndetse bitandukanye n'ivyo uba warabonye so uno munsi ndi kumwe n'undi mushitsi mushasha umushitsi akeye asa neza ndetse asanzwe akora byiza ariko bidakunze kugaragara yuko abari we aba yabikoze nashimye ko bazanye kugira ngo mumenye ivyo ari karakora ndetse mumenye nihangiro giwe indoto ziwe mu kazi kiwe kamisi yose ego numwigeme mwiza umwigeme akeye navuga neza yuko ni atwenze narayibona ati wow numwana mwiza reka ndamuramutse kugira ngo tutere tugira tubaza no mwidondoro wiwe ndabaramukije cyane ndaramukije Malove meze neza yego namwe gakomeye ndashima ko afunda kundo kuntu unyita Malove urayiprofitira mwowe ndabitomborera mwanya nubwo n'abandi singo ntabamenye ko mandi singo ati wow Malove ego kubate barakumenya reka sindakuvugira je ndamuzi kandi ndazi ivyakora ariko sindamuvugira ko sinavugira umuntu azi kwivuga akayivugira akazina kiwe ndetse tuje tugira ko n'utundi tuntu asanzwe akora jewe nitwa Nadege Kimana ariko abantu benshi banzi kuri Kimnana makeup ukimnana yego voilà Nadege Nana Kimana ego Kim je nanye ndamwita Kim nkuko yabivuze ko bamwita Kim makeup je nanye ndamwita Kim n'umuntu asanzwe akora makeup iyo tuvuze makeup tumve neza yuko ari gukora abantu mu maso akaguhindura uko warusa ugatandukana no ko ubumeze ariko Kim cyashaka kumenya ubuzima bwo kuba ukora ibintu bya makeup wabutanguye ryari ibintu bya maquillage nabitanguriye il y a 5 ans je crois yego 5 ego muri yo kariyeri yawe uri kurakora ko numva neza ko ari nk'impano biri muri domaine y'ibintu by'iwawe ubuzima bugiye uracamo muri ivyo bintu bumeze guteske agafaranga karinjira nko babishaka gushika no munsi bon avant inabitanguye nkuko nabivuze kuri ya 5 nta bantu benshi bagira ibintu bya maquillage bari bahari kandi nta bakobwa benshi barundikazi bavyitaho ariko rimwe mu manza barampamagara nkuko kubera ko bwa mbere franchement sinayifata nkuko umengo ni ibintu byo bimbeshaho ni ibintu nakora nkunda cyane hanyuma mbwa baza baramenyera umwe nkamusiga akabikunda hama agaca atumira abandi bagenzi biwe baza baragenda babwira uko nyene hanyuma kubera ko ndabikunda bwati bwa ndashaka kubeshaho n'ikintu nkunda kumbe kikanzana amahera nk'abandi amahera yamera watanga gukorera muri ako kazi ukavuga ati amahera na yaronse naguzemo ikintu runaka yari amahera ngana gute Izina byivugira ngaho breva désolé oya mbo biri muri kariye ko busi uhembwa no munsi ngo niyo mahera atangwa kuronka avuga ati wow ndabaye satisfait vraiment amahera mbere natangwa kuronka na changira ama stock d'abord kubera ko bwa mbere nta bintu byinshi nabikoresho byinshi nayifise donc natangwa kugira ama stock d'abord mugora avuga ati je amafaranga yamera avuze ati wow no munsi rero baramemvye fresh no tu sais ibintu bya maquillage kuko sa mahera zira rimwe na mahera za make no munsi urashaka kuronka umuntu umwe ntushaka kumubwira ngo amahera ngo warose umuntu umwe kubahera 15 canke 10 canke 25000 ngo hari ikintu ushaka kwakoza na mahera umvugenda urabika hanyuma ukazuza kuramo ikintu ciwa ushaka mugabo après amahera agwiriye ego je nakumenya ko twahuriye ahantu muri shooting y'indirimbo runaka sindi buyivuye ko ntiraja ku mugaragaro ariko
nshashaka kumenya kugira ngo utangure gukorana n'abaririmbyi byaje gute ko numva wari wakora mu bintu by'ama mariage ukuntu natanga gukorana n'abaririmbyi hari mu director yitwa Brand Smith yaranyandikiye kuri Facebook je savais même pas ko turi abagenzi kuri Facebook navyo narinzi franchement ndabona message yiwe aranyandikira Kimbi teni sawa est-ce que ukora ibintu bya make up ndamwateye ko nkora ibintu bya make up none ejo ufise uri free hama uzoze dukorane kuri video ndamubwira ati nta kibazo franchement nta kibazo camubwira ati okay nyina bikundi ibintu ukora turakorana ku zindi ndirimbo hari ku ndirimbo ndakesera ya MB Data na Mr Joker hanyuma cabikunda acazira mu magana ku zindi n'abandi baririmbye abantu naho bureba zaramagara bose ego iyo Kim agiye muri shooting y'indirimbo ni yagiye muri mariage urumva atanga akabeyi gatandukanye sivyo abantu bumva yuko Kim akorera akabeyi gatubutse canke katavuna nukuri uko riko kose nimba bari mariage nimba bari video clip ntabwo mfisi beyivuna mfisi beyi iri hagati na hagati abanyarwanda ko basi yobisanzwe vraiment nuko nabwo mvuna vraiment ko n'abakliente banje canke abakiriya bose mfise ntibidoga na brand ntidoga vraiment abantu bose tumaze gukorana nta numwe idoga kuko naho nwanda kuzimba ndaguha igikorwa ciza cyane gisukuye kuburyo ntushobora kuronka umwanya wo kwidoga umuririmbyi wa mbere umaze gukorana ukavuga ati mu gikorwa cy'umuririmbyi runaka narashimye kuruta abandi niwe umuririmbyi twakoranye nkumva ndyohewe MT number 1 ndabizo katawude muruka ubahwe ujya wose baramuvuga neza naone abantu vraiment ahari hose yubaho vraiment yego nje nari ndabizi gusa ko atawurinze kumbwira kuko sinumundi yari kumurusha nimba atari banga sivyo nimba atari banga iki gikorwa muri ko muragikora abantu benshi bagitahura gute ko hari ababona umenga mwaje kwica babandi bakora kafondori bakoresha gafondote ho mwamasha mu bindi bintu bisa n'ubuhama bisa ni kugasanga umuntu asakukanye basha bavuga ati baje kutwicira twebwe bafondote igihumbi nkavuga ati ndaberewe sasa unakuna niangusha chini Jenny baza yuko ibintu nk'ivyo umuntu atovyishinga hari n'abantu benshi badekuraja kubwira ngo make up artist babaye benshi mu Burundi ngo babaye benshi ibintu biki personnellement sinibaza yuko dushaka kwa benshi ku buryo turakazi kuko nibangahe nga mu Burundi nta naba make up artist 10 bashikane nga mu Burundi ga Bujumbura duko simbona igituma ngo batubwira ngo twabaye benshi he batureke twikora akazi ni twa benshi tuzoyibona twe nye tuzokwiyonjura mugare he tudekohaje hanyuma abana bavuga yuko bisiga make up igihumbi umwe wese afise shwa yo kugira ibintu vyiwe mugabo nibaza yuko aho twari turi ubu niyo naho tugeze niyo tuko turaja yabaza yuko umuntu umwe wese arevuriwa mu bintu byose abarimo duko hari habazokwama bashaka kwisiga iyo make up igihumbi kandi franchement najura urabona ko nino sinimakiye ni bon it's okay ni shwa yiwe me nabashaka kwimakiye ntibaca bakondana kuko n'amayari wabo n'amasura nayo wabo voilà ego je nshaka kumenya ati Kim muri aka kazi kiwe ariko arakora biva no ariko karagenda kabona yibona hehe nko mu myaka 2 iri imbere ariko arakora kano kazi jewe mu myaka 2 iri imbere nibona en tout cas sinzoba ndi aho ndoba nateye imbere kuko ndifuza kwagura Kim na make up ndifuza ko itagira kuri make up gusa makiyaje hajamwe ibindi bintu mugabo vya bote nyene nibaza ko nzongeza ahantu nzoshima na jewe ego je naragiye ku rubanza rwa mariage mu minsi heze ruguru umuntu yari yagize mariage umukobwa uri amusiza agafondote ko narabivuze agafondote nyene arashira ko natwa tuntu two ngazi nyene mu Twitter cyo tuwanja twadukira nyene vyiwe nyene vya fake hama ndamufoto agenda ashira kuri status yiwanje acyankurikira umuntu ambwiye ati iyo makiyaje ninde yayimugiriye makiyaje nkiyo urumva bicha bintu nakuraba ndavyiga ndasanga hari ruguru ivyo bintu vyo ma make up ntibirabashikira neza ngo abantu babikunde mwebwe muri projet mwamufise ntimwimvira kuvuga ati reka tuzoduye dukore dufate n'uburere bwa ruguru nabwo tubukorere franchement ico ntaco ndiyumvira ntabwo ndacimvira ko vraiment kuja gukora ruguru ariko nk'ikintu umuntu yo kwimvira cha hafi gishoboka
niho kuja kugira master class umuntu akagenda akabigisha akagira agasensibiliza abakobwa bavyumva babikunda kubera ko maquillage uyikunda ni ikintu cambe kifasire kwiga donc du coup umuntu yogenda akabigisha mugabo seulement hariho abantu benshi batagira confiance badabashoka kugira confiance abantu baruguru bituma inka twebwe bahora badutumako bakatutugana bakemera akadubuga umunsi wose akadutugana pe tukagenda kumusiga ariko nibaza ko umuntu agize nk'ica master class iyo bafasha ego avant yuko twimvira kuja gukora ruguru kubera ko ubu ntibyari imigambi vraiment ego tuba turagana ku kintu cha makeup ariko no musi uko waje utabisize utisize nayo kwa kundi waje nyene ufise akabote original nyene wasize ibintu bisanzwe kubera kutavuze ati kubera ko ngiye kwana bibi bintu reka nyene aiza ko baba nyene ndabigira baboete hanyeje nikoze iba karorero bon je ndakunda makeup cyane gose ndayikunda niyo shavuye nda tutoriel ibintu vyose ariko ntabwo ndi accro et je m'assume naturel donc nico gituma naje ngaha nkimakiye kwera sinayise umwanya numvise nafise umwanya wo kwisiga vraiment plus abone ko tu es belle kuri beauté yawe naturel umuntu mwese ni mwiza asa manière ego cyane so Kim je ndashaka akantu kamwe nagomba kubaza kubarimbi baba bashaka yuko mukorana igikorwa sivyo ibintu we critère usaba imbere ko mukorana n'umuntu zibarizi critère uvuga ati ibintu usaba imbere ko dukorana akazi apare yuko ndabubwiye ati ana franga nizi ibindi bintu usaba nibi amafaranga yo dise niyo motivation ya mbere hari mu gukora akazi je critère nta critère nimwe mfise ndabirako nta nimwe gusa umuntu ndamubwira umwanya faut pas kuntesha umwanya ndakurindira umwanya amasaha 2 alors que naikuwa nakoze ibindi bintu naikuwa nakoze abandi bantu donc ikintu c'umwanya nico nkunda kubwira abantu bose ngati umwanya umuhubahirize ni muno musi cinaho tumarana isaha imwe kisa swa isaha imwe kugira ngende mu bindi canke ngende mu kubandanya akazi kanje bandimo ego nta kindi en tout cas nta critère nimwe vraiment yi spécifique novuga mugabo nibyo umwanya vraiment jura ntimusavye hatari ego turi ku kintu cy'umwanya turabizi neza yuko ibintu by'ama clip video usanga biba bigoye arashaka kubwira ati tuzaguheza 19h ukasanga muhejeje minwi canke inere hiyo onyumva amasaha wowe utari wa programme gukorerako iyo bishitse muri ico gihe kimu muca mu yindi contrat nshasha canke uravuga ati nyene vyashitse eka ndabitahuro ibintu by'ama clip video c'est différent kubera ko haba ama imprévu menshi donc du coup haraja mu korosha umutima kubera ubu nawe menyereye simpimushwa na Brian ko ariko nta kijoro bako nubonye niwe mukorana cyane bon ego twarakoye na Andres B mugabo dukunda kurana cyane gose ni Brian Smith donc sikimushwanira bitse ko nakimushwanira namwakiriko nyene ariko ni ibintu bisanzwe kubera ko nyene muri prix ibi amasaha nyene abarimwe ego na cyane so bakunze bandati bo mu vyumba twa turaganira kuvyerekeye kwipodora kw'abakobwa canke bese n'abahungu muradupodora ego n'abahungu arababikunda arabishaka nk'amanke bashaka kwifotoza canke umuhungu nyene ashaka gusa neza nko kuri mariage yo gati no musi shaka nanje kuba bien sana hari akamakiage kai soft umuntu amugirira agasa neza ka presentable nyene ya niko kutabizanye basi nanje ugenda unsiza abantu babone yuko nayivuye ngambere shaka kuzansanga ukazi hamuzari noti oya kubera ko musi nyene je nari nakorone kugira ngo ubiyembye wari kunyereshe malovere kugira ngo wemere reka ndagusige ndagushirire ko nyene urumva hamwe utashe ntuzavuga ati bebe burya je ntiyari wewe nasezeye mu gatondo yo izoba yindi video ni bon go niturandire abakunzi bo banda TV canke abakunzi b'umuziki ndundi basanzwe badukurikirana ku bwinshi ndetse bumvize n'izindi mpamvu tuko turakora umuntu akeneye gukora ibintu vy'ama makeup akeneye agomba gukora mariage ntamurondere kugira ngo apendeze si na mariage gusa n'abashaka ama défilé de mode canke ama motif ku ma visage
ndazi warabonye ifoto zanje na kema niwaje abantu bose barabaye impressionné bambwiye ngo ni Snapchat cyangwa ati mu updating ama Snapchat yanyama ni mwaronka iyo fit ya niwaje muce muza mumbwire uzaregere ko ndabashiki ibintu nzobigwaye kubera muracaki mukabasiga ibintu umubonye ku ifoto bati wow shumga ati ngore tubane face to face sasa urimba ati uno yabona ku ifoto cyangwa siwe sasa bana mwe munatuangusha none mwe basi muraba ibintu biri un peu profond apana ibintu biri artificiel biri aussi superficiel nkuko onye donc je nibaza yuko ugiye ukashuhira umuntu kwe isura yuko amubona haye mugaca nuko nyene ntawo bamukunze franchement nibaza yuko umukunda tu t'en fiches yuko asa nabi cyangwa asa neza oya ndashaka kujya kuri Facebook yanje cyangwa Insta nkaba umuhambwa ati wow tu umuntu c'est bon ari fresh kabisa nkamu textinga tukaganira tukasanga twashitse kuri sasa rero twakubonana sasa agacaza atavyishize bimwe nabona ku ifoto basi nakwa shida ngware mufise nuko mushuha bavyumva hajya muri ko murashuha yakoba simurondera no kumenya umuntu kavuga ati avant yuko ndamukundira iyi sura ndayikunze ya ego niyo yatumye mbatire mugabo hari kindi kintu mva ndamukundira hari kindi kintu numva kinyatiriwe gusumba iyo sura ibintu vyogenda neza cyane ntimubadesi mugabo mu gihe rero mushidukira isura mugashuha ngiruze baca bashira gusukwa ko amazi akanye nta kundi cyo genduka ninjire neza kuri wewe ikintu nashaka kubaza iyo uri kwakorana n'abaririmbyi ndabizi neza ko hari abantu benshi biyumvira muri imvyi nabi kavuga ati muri imvyi akoranye n'umukobwa mu gikorwa aramujana muri izi nzira akamujana muri ibi eske kimu ntibirege yawe mushikira akakorana n'umuntu agashashaka ko amujana muri moya mbiri personnellement jewe nta muririmbyi n'umwe gushikisa harambaza ngo MB data murazina yebi nibiki ebana turahura kuri tournage gusa duhereraho ntanzi duhuriye nta nimihozi yo ntunze nta hantu hamwe vraiment nta muntu umwe vraiment je aranyinjira mu kazi canke ngo ashake ibintu birenze ivy'akazi nta numwe vraiment nubandi ko ndababesha n'ukuri bose abantu bose tubaze gukorana baranyubaha antuka baranyubaha Shangi wase ko tuzava buri yindi diri kuri ki oya vraiment nuko Imana je simbesha sinjye umuntu nukuri nta muntu umwe vraiment aramfata nabi vraiment canke andengera karimbi nukuri bose baranyubaha yego ego ndagushimiye cyane kumwe mama murakoze cyane ko namwanyize mukantumira ko sijya bose yes bakoze bandatse bihomwa byimeze kumwe na Kim Makeup cyane Kim Nana ivyo shaka ni Kimana sivyo Kimana kana Kimana maskini ego mukamwa kumwe na Elma Love mwarimu inyuma hariya inyuma y'ubuhinga bw'ivyimana nawe hariyo wapi navugwa mu izinuriye gatumwiza se mwakoze cyane kudutiza umwanya kandi nima twaba twatakarije umwanya umuntu atubabareye cyane ariko twavuze ibintu nkenerwa umukobwa we yumvise ko bikenewe ne ubona ukuntu akwiye kubikora kugira ngo mukomeze muri beza nitwabona kuri ntuvuga ati ni Snapchat oya pour quoi pas Snapchat turejuru abantu babikora trenda kuja muri telefone sasa ifoko mubegera kugira ngo dukore ibintu meze neza kandi munibuka kugira subscribe kuri Nda TV utarabikora wongere ukomante ugira akaja mu mubwiye Kim ko kumutera intege cyane kumwankuraje mu tundi tuntu twiwasanzwe bakora kugira ngo ibintu bigere bimeze neza murakoze cyane ciao ciao